muri benshi muriko murakurikirana ibiganiro vy'isamirizi Kazoza FM kaze mu kiganiro kuziko mukurikirana imisi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 vy'ijoro. Iganiro kuziko tukaba tuganira ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi. Iganiro kuziko mukurikirana imisi yose nko ndabivuze, ariko ku munsi badufise abantu benshi batandukanye bava mu mingi itandukanye y'ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi. Dio jene rukundo ni je ndiko bashikiriza uruno munsi raja tunga reka dufasha kugira ngo amajwi abashikire ameze neza kandi arongoroye. Ndabaye kaze kandi cyane mu iganiro cacu kuziko cuno munsi. Kuno munsi turi ku munsi wa kane. Ku munsi wa kane naho tuja mu byo gusoma no mu byo kwandika n'ibindi, ariko kuri uno munsi dufise abatumire batandukanye kandi abatumire biteka muza gukunda cyane. Mpere ibubamfu eka mpere ibubamfu ego tuse umutumire wa mbere akora muri les éditions gusoma akabajejwe byo gutuma tumanako amakuru yitwa Maite niteka canke iteka niteka Maite. Mwiriwe neza Diogene. Ni sawa murakomeye? Ego ni sawa naho. Kaze muri studio za Radio Kazoza FM. Urakoze cyane. Ijwi ryo kugwiza umwimbo. Ngira ngo mutuzaniye byinshi byo tufasha kugwiza umwimbo. Cyane gose. Ego. Iburyo bwanje hariho umuvyeyi ni byinshi twamuvuga ko ibintu byinshi. Yarahoze muri club HIGA, ubu nakaba afasha abana batonya kuva ku myaka 5 kugira ngo bagumane akaranga n'imico vy'u Burundi. Akaba yitwa Dorine Muyubira. Mwiriwe neza? Mwiriwe cyane. Namahoro? Ego, murakomeye. Nakuri turakomeye turabahaye ikaze muri studio za Kazoza FM. Murakoze cyane. Ngo namwe mutuzaniye byinshi muza kudufasha kugwiza umwimbo. Ego cyane. Radio iracyari Kazoza FM ibice 103 n'ibice 3 ijwi ryo kugwiza umwimbo. Shamaje kwa Marisa ndasimba ndavoma. Shamaje kwa Marisa morera madamu. Shamaje kwa Marisa wacu ntidusenya. Shamaje kwa Marisa wacu ntituvoma. Shamaje kwa Marisa haramarobine munsi. Shamaje kwa Marisa matasha hariye matasha ya none hariye matasha yiwacu hariye zigire musiga hariye yobasigisenga hariye zigire mubasha hariye bibazira imyango hariye zigire musiga hariye bisiga imarashi hariye yetera matasha kwa Marisa we. Shamaje kwa Marisa kwa Marisi wacu. Shamaje kwa Marisa nagiye ibusimba. Shamaje kwa Marisa sanga umukuzi. Shamaje kwa Marisa simba na ya rugamba. Shamaje kwa Marisa abantu bararorera. Shamaje kwa Marisa nuwahe mukobwa. Shamaje kwa Marisa nuwo kwa bagona. Shamaje kwa Marisa nuwo kwa bigona. Ikiganiro ni kuziko aho tuganira ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi. Tukaba turi muri studio ya Kazoza FM 103 n'ibice 3 ijwi ryo kugwiza umwimbo. Turonse undi mutumire waje akaze cyane yambaye utwirabura yitwa Liza Kabirigi. Namahoro Galiza. Urakomeye cyane. Karibu muri studio za Kazoza FM. Ego ramutsa bariko baratwumviriza. Ndashaka baramutsa nibaze ko muragira umugoroba mwiza. Ego Liza rero yakuriye mu mugambi GIR'IZI ukaba watangujwe na Dorine Muyubira. Turi kumwe ari kumwe n'abandi bahoze mu mugwi HIGA. None ga Maite we urazi GIR'IZI icari ico burya? Hago natubwire cyane. Ego kuba ariko barumviriza Kazoza FM muri uno mwanya
batazigirize cyo bari giki mwatanguye ryari mukora gute mbega iryo zina ryavuye hehe ego umugwi GIR'IZI n'ugwi ndangakaranga ufise umugambi wo kwigisha abana no kubakundisha akaranga k'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Uwo mugwi uramaze imyaka 5 utanguye ariko akaba ari umugwi wavyawe n'umugwi ndangakaranga HIGA ariwo twakuriyemwo hanyuma nk'abana batanguranye n'umugwi HIGA abavyeyi batwigishije muvyeyi arakura hanyuma baratubwira ati turashobora kubasohora akujya umwana yageze kuja mu bigero baradusohoye rero catugira uwo mugwi witwa GIR'IZI. Mwarimo bajije muti none GIR'IZI kweki mwatoye GIR'IZI. GIR'IZI riva muri girizina nk'uko mu Kirundi basanzwe baramukanya giraso, GIR'IZI, giriyuva n'iyuja. Rero natwe twumvise yuko iryo zina tworihagararako kubera nivyo bintu vyerekana identite yacu y'umurundi hanyuma umuntu azi iyava acamenya niyaja. Rero nico gituma twatoye ku kazina ka GIR'IZI. Mugabo ni girizina muga twashatse nyene kugira akantu kameze neza. Kabiriki giraso GIR'IZI giriyuva giriyuja wowe GIR'IZI uyize kwiki nk'umwe mu bakuriye muri GIR'IZI mbega wagiye ufise imyaka ingahe muri GIR'IZI? nje nagiye muri GIR'IZI mfise imyaka 14 none atangura byatanguye nyene hari abagenzi bari batanguye ngo batamba muri uwo mugwi barambwira ati twa turatamba ikirundi muri uyu mugwi rero ndavuga ati je namye ndi umuntu akunda gutamba ikirundi namye ndagitamba kuva kera nkunda akaranga ku Burundi nshatse kuvuga ndavuga ati rero iyo ni opportunité nafashe nka opportunité hama ndinjira muri uwo mugwi hamumaze imyaka 3 ego ngira ngo hungiye byinshi uvuze ko umaze imyaka 3 none mwatanguye ryari GIR'IZI Gadorine? GIR'IZI nuvuga ko yatanguye mu 2017 niho yatanguye kwitwa GIR'IZI mugabo nkuko nabwiye twe twafyawe na HIGA mugabo GIR'IZI nyezina yatanguye mu 2017 itanguwe n'abana bakuriye muri HIGA nuvuga bagize initiative baravuga bati ntitwobireka nubwo abavyeyi bacu bariko barakura batakibasha kwama baza kutwigisha birafata umwanya natwe turiko turavyara kubera iki natwe tutokwigisha abana bacu uko natwe twize ko naje natanguye mfise imyaka 7 ndahakurira muri HIGA ndabona ico nungutse nkaca numva umenga ndafise iyo devoir yo gutransmettre yo kwigisha abana bari nyuma yanje ego none Dorina ndafise ikibazo twarabonye un peu partout aka affiche ngo twidagadure muri GIR'IZI ngo muci ngo twidagadure muci nacyo nakabonye hagovye bari biki muko mudutegurira ibiki duho muco ego ico turiko turategura ni igikorwa twama dukora mu buruhuko muci hama twashimye kukita twidagadure kuko mu buruhuko niho umuntu yidagadura no kwidagadura ni ambiance kuryoherwa mu Kirundi hanyuma tuca tugira ico gikorwa rero tumaze imyaka 5 twama turiko turagikora rero nirici nkuko bisanzwe turabikora turigisha abana tudufise abana benshi bashasha abakiza gutangura abo twari kumwe mu mwaka uheze abo bana bakagenda bariga kugeraho nabo baza kwigisha abandi nk'ubu ntanze akarorero kuri Liza yaje nawe atazi gutamba ariko ubu ari mu bigisha kandi nko muri uyu mugambi
wa Kazoza FM turagwiza n'umwimbu kuko abo bana nyene niwe twigisha hanyuma mu byo bariko bariga nabo turaheza bakaronka umwimbu kuko bararonka agafanta niko novuga ego rero bikaca bibatuma baza abana bari mu myaka y'imiyabaga adolescente et adolescent baba bafise amaprogramme menshi rero tukavuga tuti kugira ngo abo bana nabo bumve ko bafise iyo devoir ifo ko bumva ko ari ikintu bariko barakuramo rero bagenda bariga bakaca baronka nabo nyene novuga ka job ko muri vacances ko kwigisha abandi bana rero ico afishe mwabonye ni kwigisha abana imico n'akaranga biciye mu mvyino n'intambo z'ikirundi bikaba bizotangura ryari numva nkeneye kubimenya kwiyandikisha ni gute mwakira abandi mbe nanje murandikira n'ubu bwano bwanje ego twatanguye kuwa mbere itariki 11 twigishiriza kuri École Belge tugatangura isaha 8 14h gushika 11 17h twakira umuntu wese aje avyifuza ntibiraba umwana mutonya umwana mutoya duhera ku myaka 5 ko duhora ko ari umwana amaze kumva ashobora kuba wenyene hanyuma kuduga ntiduhagarika uwumva wese afise uwo mutima wo kwiga aba ahawe ikaze ego rero Dorine wavuze yuko imyaka yose mwama mubikora kuva mutanguye gukora muri GIR'IZI uyu mwaka nakahe karusho akabirya turagafise cyane akabirya nako kuziko ego twaratewe iteka na programme ya kuziko iratugomwa baratubaza imigambi dufise turayibabwira dusanga turafise vyinshi duhuriyeko kuko nabo nyene bafise imigambi ijanye n'imico n'akaranga cha tuvuga tutireka tuje hamwe burya nkuko bavuga ngo novuga ko twese hamwe tugiye kwamwe turashoboye gushikira ico dushitseko ego nico gituma rero tufisa ko kantu kabirya ko kuziko ego iyo programme nayo nibaza ko uwo yinsumvya yoba Diogene turi kumwe ego muri iyo GIR'IZI muri rinoci hazoba harimwo umuce w'ivyese ibitito imigani kabiriki urabiteguriye canke nawe uzuriye none tubwire gute abandi bana bariko baratwumviriza canke abandi bavyeyi bariko baratwumviriza tubabwire gute kubera ko GIR'IZI mbona ngo imiryango iracuguruye twoza nejo mu twakira cyane gose babwire kugira ntangure nashaka kubabwira ko GIR'IZI ushaka kwinjiramo wese ategetswe kumenya ko azokuramwo ibintu byinshi nshaka gutangurira ku kwiga bisanzwe kwiga akaranga k'igihugu imico gutamba kandi ikindi kintu nkunda cyane muri uwo mugwi nuko tugerageza kuvuga ikirundi no kucigishanya tukagerageza shatse kuvuga mwese akaba afite icyo atanga n'ico yimbura rero niyo aspect yo kumenya plus akaranga k'igihugu kumenya ibituranga imico n'ivyo ikindi kintu ushaka guhagarara ko nuko winjiye muri iyo club muri uwo mugwi uraganya uraba plus confiant shatse kuvuga urifitira icizere gusoma ego nk'unyari abana nzi nabo ntazi ndisi ko kenshi birabagora nko gutama nk'ikirundi muri ahantu hari abantu benshi rero GIR'IZI irafise ukungene ni shatse kuvuga nka second home nk'umuryango wa kabiri ni nk'umuryango wa kabiri twese tuba dufise uko kuntu ko kumenyana no gushaka kumenya no partager gusangira ego urumva
ntabwo bufise bwo kwigisha kuko nawe aho karanga uba wakabayemo uba wamenye ico igihugu cawe gifise nk'ubu unye nk'aba cyase kuvuga nk'abiga nko hanze uravuga ati jewe mva mu gihugu gifise akaranga ndashaka kubereka ati twebwe turatamba ufise ico cizere ukavuga ati twe turafise imvyino nk'abana bavuga amazina ego umva hari abana bataba babizi muga bavayo bazi ico amazina cari ico ivyari byo n'amajambo y'ikirundi abataba bavuga ikirundi muga ukavuga ati jewe ngaha anyenge muri iki gihugu ndabereke ko mu Burundi dufise akaranga Radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu ijana bitatu n'ibice bitatu. Ikiganiro ni kuziko cyaganiro canyu twarakibagabiye ko muragikunda cyane natwe turagikunda. Kuziko ni ikiganiro tuganira byerekeye imico n'akaranga mu Burundi. Two tukibashikiriza turi babiri. Je urukundo Diogene Cukimwe na Maite Niteka. Twaduse batumire babiri kandi iburyo bwanje hari Dorine Muyubire yahoze muri HIGA ubu akaba ari umwe mu batanguje umugambi GIR'IZI ufasha abana bakiri bato kuva ku myaka 5 kugenda kugumana imico n'akaranga byo mu Burundi uburyo bwo nubwo bugenda hanze y'igihugu bazoguma babifise. Iburyo bwiwe turafise kabirigiriza akaba ari umwana yatanguye muri GIR'IZI afise imyaka 13-14 ariko ubu akaba ari inkumi ishigikira kandi ikunda imico n'akaranga. Mugambi Maite nawe rero ko mbona aguma afise ibibazo abazabana babatse nakundi Lizenda kubaza ku mutwe wawe personnellement ni kiki warungutse muri GIR'IZI Liza wa avant na après GIR'IZI ego shaka gutangura kugira ico kibazo shaka gutangura kuvuga ko turi muri generation y'abana ya TikTok shaka kuvuga ya TikTok ya televiziyo urumva ntituba turiko naho tuba tukora imbonesha kure tutaba turiko turaba machine y'ikirundi nka RTNB tuba turi mu yandi machine n'ibiki umva rero kuza muri GIR'IZI
byaranyeretse ko il y a plus que ivyo mbona dans le pays, il y a plus il y a la culture urumva. Rero kwinjira muri GIR'IZI naramenye nshatse gutangura ku ndirimbo ku mbyino gutamba arico kintu ca mbere naramenye gutamba naramenye plus kuri kukaranga n'imico y'igihugu kandi byanafashije gukunda no gushaka kumenya kurusha ivyo zirumva kumenya no kuyiga ego. Mbere yuko tubandanya n'utubazo twawe tubwira ariko araduhamagara iminota 10 iganiro cacu gihere. Iganiro ni kuziko tuganira ibyerekeye imico n'akaranga. Murashaka kutwakura mukatubwira mukatubaza mukaganira n'abatumire bacu canke mukabaza ivyerekeye GIR'IZI mukabaza ivyerekeye gusoma mukabaza ivyerekeye ikiganiro kuziko. Mushaka kutwakura hehe rero? Mushaka kutwakura bisanzwe canke kuri WhatsApp ni 72 23 ni numero itagoye vraiment. Tubarara aka telefone kawe canke tutuyinite canke tutumega utwakure canke utwandikire. Ego 72 23 23 Jenenge mbaza ikibazo canyuma Diogene ataranyica. Ikindi kibazo Dorine. Oui. Abana rero none muri kinogi muri noci. Tukuri baritaba muri GIR'IZI. Hari ama activité menshi ici et là. Bahamagara abana kuza kwiyandikisha. Wabaza uko muvyifuza. Nivyo abana baratwitaba ariko turacari mu ntango tumaze indwi imwe ariko uko twahora dukora bahora batwitaba cyane cyane y'abana bazi yuko hariho spectacle nta mwana n'umwe adakunda ko yerekana igikorwa yakoze rero abana bahora batwitaba gusa ubu ntibaratwitaba nkuko bahora batwitaba mugabo nta kiduca intege na gatoya kuko turazi yuko ari ibintu abana bahora bakunda. Yego hanyuma ikindi novuga ni n'abavyeyi baradushigikiye cyane muri ibi bikorwa rero nibaza ko umuvyeyi asanzwe ariko ararera umwana benshi barazi ko akaranga ari ngenegwa. Yego turizeye ko abana bazotwitaba nkuko bahora. Yego nta kiducira intege na gato. Muri benshi muri kumurumviriza radio Kazoza FM ngo aho rero barababwiye ukaba ufise umwana murungike ukabura umwana abwire mu vyakurungike. Yego ariko kubera ko jewe nshigwa niboneye nka Toma natubwiye ngo GIR'IZI ngirarera ngirigisha umuco n'akaranga baratubwira ibintu byinshi ngira ngo nivyo mugabo ndibaza baca twereka rero n'umwe yatangiye muri GIR'IZI afise imyaka 13 kugira ngo tuvyemere. Kabirigi yo mwumvise ko nkunda guhamagara abantu matenekiro Kabirigi muyubira niteka nanje rukundo biraryoshe cyane muri no munsi studio za Kazoza FM duterera karirimbo mu kurindira abaje abantu bagomba dutelefone. Umva hari umuntu yambwiye ko aza ku telefone mbwa nta numwe yabimbwiye ndiko ndabesha gusa ndabona umuntu agomba adutelefone mbwa mu kumurindira tera kavyino basi twe turaraba twe turidagadura muci muri GIR'IZI. Yari inka yasenya yari inka yavoma yari inka yabyina yari inka nyene yari inka ni nziza yari inka yabyina yari inka yasenya yari inka yavoma yari inka yasimba yari inka nyende yari inka ni nziza. None yari inka bisigura yari mwiza. Hari kandi none wari wotubwiye kandi yego ndiba cyako rega turindire abantu badutelefone hasigaye iminota 6 duhe rega n'imico n'akaranda bavuze ko tugomba kwidagadura muci ndagomba ngo tudagadure dufashe rero kwidagadura ngaha muri studio za Kazoza FM hazoca haza benshi rero ejo no n'ibindi bisi zokurikira muri GIR'IZI. Turaronse ngo umuntu ariko araduhamagara. Allo Mwiriwe Diogene. Mwiriwe neza namahoro. Umeze neza? Ego muri bande mutwakuye muri hehe? Muriko muravugana na Bucibaruta Royize mu Gasekebuye. Bucibaruta. Ego ndiko nishikiriza iganiro kuziko na Maite niteka wo muramutse hamwe n'abatumire babiri muyubira na
kabiri Ego mahoro batumire. amahoro cyane Umeze neza. ego Ego na interamanye namwe ku kiganiro kuziko kimeze neza. murakoze guteramana natwe Ego cyane uwo mugwi wanyu ni GIR'IZI niko numvise. ego me Numvise ko mwigisha gutamba abana batonya. Numvise ko mwaje muzanana mu mugwi wa HIGA. ego me None nuko barera bagakura bakamenya gutamba bagaca basubira muri HIGA cyangwa baca basohora musohora indirimbo ku giti cyanyu nyine GIR'IZI. uyego urumva aho niturahashika nkuko twabibabwiye umwanya uracari muto niyo turi nko mu ntango urazi mwana agitangura gutambuka agenda aragwa vyuka rero turacari mu ntango ariko intumbere nuko natwebwe twogera aho abavyeyi batureze aho bari barashitse ego si kuvuga ko abo twigishije baca basubira muri HIGA oya umuvyeyi iyo yagusohoye ukaja mu rugo si kuvuga ko uzosubira iwanyu ahubwo utera uja imbere uvyara n'abandi nabo bakazovyara iyindi migwi Okay, ndabitahura kubera naje nyine baransohoye naje ndi umupapa. Uvuze nuje gusohora cyo ndavyumva. Aho ni vyiza cyane. Uri umupapa rero umwana wawe tumwizere tumwitege muri GIR'IZI ejo. Yego. Kaze kuri Amaro nagira ndabashimire. Imana baje imbere mu byo muri mwo muroraniko. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Ego mutere muje imbere. Ego namwe bagendere gutya. Kandi tugire kazoza namwe Imana ibafashe kugwiza umwe. Ingira ni Diogene mitabahezagira sinzi. Oya je nitwa Diogene Rukundo. Ego turi kumwe mugira ibihe byiza. Ego murakoze cyane. Radio Kazoza FM murashobora kutwakorana namwe bwaho muri 72 23 23 murafite ico muvuga? Ego nashaka ikintu nashaka gushimikira ko cyane turavye kubijanye n'inyigisho turiko turigisha ubu hariho intambamye nashaka ko tutogenda tutavuze burya iyo uri mu gihugu nkuko rizabivuze ubona umenga vyose urabizi ariko ugasanga hariho ibintu nkenegwa ngendegwa ko twibagirwa rero novuga ko muri GIR'IZI mu mwanya mutoyi tumaze gushikako nico twabonye nuko abana benshi bari mu gihugu usanga batazi indirimbo ihayagiza igihugu cacu c'u Burundi rero mu bintu bikomeye turiko turagerageza nuko umwana wese ari muri GIR'IZI ashobora kuririmba indirimbo ihayagiza igihugu cacu rero ico ni kintu numva ko ntogenda ntavuze kandi ntanakewuye n'abandi bariko baratwumviriza kugira babandanye bazi yuko umuntu ahera ku ndirimbo ihayagiza igihugu imbere yuko unamenya umugere canke imvyino z'ikirundi nico neza cyane ngira ngo naho nyene duhava dusozera ikiganiro cacu cyo kuri uno munsi ikiganiro kuziko ni ikiganiro mukurikirana iminsi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 gushika isaha 2 z'ijoro kuziko tukaba tuganira ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi kuri uno munsi twako turaganira ivyerekeye umugwi GIR'IZI umugwi ufasha abana batonya kuva ku myaka 5 kuduga kugira ngo bagumane bakunde kandi bashigikire imico n'akaranga mu Burundi nkuko Dorene Muyobera yaje kubivuga ati duhera kubigisha ururimbo ruhagize igihugu cacu n'imbere yo kubamenya ibindi bintu no kuvuga n'abana bato iyumvire we wahuri ubonye umwana wawe umwaka umwe cyangwa bambi w'imyaka 5 6 7 ariko aririmba Burundi bwacu n'amarero yacu koroka rero nshimire cyane abantu bose twari kumwe nshimire ku buryo bw'umwihariko imbere ya byose raja tunga yakaradufasha kugira ngo amaje ashikire neza Mahiti yafashe gushikiriza iki kiganiro niteka wakoze cyane gose wakoze nawe Diogene uzogaruka kwa kane kumfasha kandi kwa kane nzondinga bazoba kurindiriye nshimire rero ku buryo butandukanye kandi bukomeye cyane Dorine Muyobera yahoze muri HIGA akaba ari muri bamwe batanguje umugambi GIR'IZI mwakoze cyane kuduha umwanya wanyu nakoze natwe kudutumira ngira ngo tuzosubira kubatumira mutubwire aho bigeze no kubikora abandanye kuri tuzobitaba cyane ubu rero dushimire gose mufashe ngira ngo dushimire twese dukomera amashi kabirigiliza yadufashije arazana n'udutera n'akavyino turaririmba twese wakoze kubuza
mwakoze kudutumira wakoze kubwira abandi bagenzawe bazoze muri GIR'IZI Yego. ego Diogene Rukundo nari kumwe namwe muri Kazoza FM ntimuhindura umurongo nuwo nyene guminza ngaho mande mumbiriza ibiganiro vyiza kandi biryoshe bya Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwembo ntimwibagire ikintu kimwe ntimwibagire kugwiza umwembo bye bye